aya matike leta y'u Burundi ivuga ati yose niyegeranwe kugira ngo umuntu wese yarishe ifumbire aronke ifumbire. Kandi uyu munsi tuvugana amatike ari karegeranwa, kandi aze ko mubizi neza mwene gihugu arabizi neza ifumbire ikatangwa buke buke. Kandi ndabwira yuko nifumbire kumbure yo barabuze nifumbire bita ire, ifumbire ikunda gukoresha cyane mu muceri kuko nifumbire iva mu mahanga. Intumbero ya leta nuko umuntu wese yarisha amafaranga yiwe ategerezwa kuronka ifumbire yarihiye. Ubu tuvugana uko ifumbire ishitse itera igenda mu ntara, abarimyi barishe iyo fumbire bagatera bayironka. Muti none kumbure inyishu irama ni yihe? Inyishu irama nuko hejuru Uganda fomi ruriko rurakora kandi dushimira, kuko murabona ngo ifumbire yitwa imbura n'ubwibura zikorogero runini kugikorerwa ngaha mu Burundi. Aha nta mwidogo myinshi iri ku ifumbire yitwa imbura. Ikimwidogo ni nyinshi ku ifumbire yitwa ire, iyo nabwiye iva hanze. Iyo nabwiye yuko uko bigenda kose leta yafashe ingingo uko ishika mu Burundi itera igenda mu makomine mazone kugira ngo uwarisha ifumbire wese ategerezwe kuyironka. N'ubu biriko birakogwa kandi mu ntara zose ngira barabizi, ubutike buriko buregeranwa. Ntimamagarira n'umwene gihugu yabagifisa agatike muhiriwe agashikiriza hajya ahantu bakamusavye kugira ngo dushobore kuzomuzosha ifumbire yiwe. Hariyo kumene ko ndavuga ati umuturama nuko abahaboneka amahinguriro, niko ndavuga fomi kuri kirakora ihingura ifumbire imbura kumbure n'abagana totaza nabagara. Ariko rero hariho nandi mahingura ikarubakwa twizeye yuko ari yaramuka heze agatangura gukora ko kibazo cy'ifumbire kizotera gihagarara burundu. Ndavuga nk'ihinguro ribugendana n'irindi rihari ya mu ntara ya Rutana ibukemba. Izi kandi umwanya tuvugana bagejeje kure, turize ko mu minsi bari mu gutangura. Batangwe rero kibazo cy'ifumbire kizoba kirangiye, tubandanye twimbora neza. Ariko kuri iki kibazo kuronka ifumbire canke gutanga agatike wasigaranye ni kimwe, ariko kandi no kuronka ifumbire irima ryaraheze nikindi. Uno musi cizere mu murimyi kugira ngo ntasubire kugira ugo ruhombo bwo kurima karindira ifumbire akayibura niki. Ibi ndako ndavuga urumva ubu ikibazo dusigaranye conyene ni kuri iyo fumbire twumva iva ba makungu. Ariko nayone nababwire ko tuko turagerageza ishoboka yose kugira yinjiye ikigende habwa abarimo. Ariko cabajejwe kivuga kiti hari yagiyeho ikigo anajesa timbega none umwimbo wegeranijwe ukoreshwa gute? Umwimbo wegera ubwambe nagoma ndabwire yuko ikigo anajesa cagiyeho mu ntumbero zibiri. Ubwambere no kugira ngo hajeho gishobore kwegeranya umwimbo w'intega bizoza mu gihe habaye ingorane hakabura uzoba canke haba imyuzure, leta ironkaho yikora kugira ngo ishike kubazabahuye n'ibibazo. Iyindi mvo igira kabiri ni kugira ngo ishobore gufasha mu gihe ibiciro biduze ku isoko, wa mwimbo yawe yabika iwushire ku isoko, bya biciro bishobore gusubira hasi. Nizo mvo zibiri anajesa yagiriyeho. Rero mvuze umwimbo wegeranijwe mu higo anajesa, ubwa mbere nico nabwiye umwimbo w'intoga bizoza, mugabo kandi iyo bibaye byinshi irasubira heze kabisha ku isoko bikadandazwa. Rero ubu byaradandajwe n'ibyitari byadandazwe, ubu biriko biradandazwa kugira ngo bihera. Ndiko ndavuga ku mwimbo wo mwaka uheze dushima cyane warabaye mwinshi, aho twegeranje amatoni arenga 70,000 hano umusesekara twegeranije ku bene gihugu. N'ubu byari bikiri mu stock byerekana yuko mu Burundi atanzara ihari. Umwimbo ntubisema, umwimbo ntubingorane, avyerekana ko igihugu gihagaze neza. None tujana ariko kutarugaruka ku masoko, naho muvuga yuko abarimyi abanyagihugu badafise inzara, kutagaruka ku masoko ngo bigori bizimbuke. Sinzi ko mu byibuka twarashize amatangazo mu radio yanyu dusaba abereye ko baza kugura umwimbo, by'ukuri ntitwabonye benshi baje kugura. Twarize amatangazo rimwe kabiri ntibaje kubigura, nico gituma bikiri mu stock.
twibaza rero yuko bari basanzwe bayifise. Ayo matangazo ku maradiyo yanyu yaraciyeko. Hanyuma kumbure muravuga muti none akarusho nakahe ku bene gihugu. Akarusho ni kenshi cyane. Barabizi yuko imbere yuko ikigwana jesa kijaho umuntu yari mu bigori hajya byeze bimbuye ugasanga ikiro cy'ibigori kigurwa 500 amajana 3. Kubera iki abadandaza baca bikika mukiza bakaza kwamena amazi. Mugaho leta igifatiye mu minwe biciye mu kigwana jesa tugashinga igiciro c'igihumbi n'amajana 7. Mwarabonye yuko abarimyi baci bamiryoherwa cyane birabatera intege batera noneho barima ku bwishi ikigori. Ikigori mu Burundi gisigara igiterwa gikomeye cyane ku buryo abarundi bose nama gisagara bariko baraduga kurima ibigori. Nico gituma amatoni y'ibigori umwimbo utera wiyongera. N'ubu ndaze muri uwo mwaka umwimbo ni munini cyane usumba uwo twatwegeranije. Barindiriye gusa yuko dutangura kubigura muzoheza muyibone. Ariko ku mwene gihugu ajya asumye dufate nk'akarorero nko ku munyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura. Ego umurimyi araronka akunguko mugo ku mwene gihugu ajya asumye nagira ngo bigiye ku isoko bizimbutse nawe yo hatorera kuyo. Mu gushinga igiciro cy'umwimbo hajya duharura byinshi. Turaraba ujya asumye mbwa tukaraba n'ujya mwene gihugu yarimye. Kuko nibaza ko ico cari caraboze umwere igihugu yararima agatahira ku akuya yabize ntaronke inyungu mu byo yarimye. Aha rero twe turi mu gihe mu gushinga umwimbo turarambega umurimyi yasohoye isuka agatanga amaboko yiwe agashiramwe umutahe mbega yakoresheje amahera ngahe mbega ntiyabishora azoheza yiyohe kakuya yabira. Ibyo turayifatira ko kugira ngo nawe ntatahe zirayoye. Kandi turashima cyane ibi byaragize ingaruka nziza. Uriko uragenda mu gihugu cyose urabona ko ibintu byahindutse mu miryango. Imiryango turabona yuko hariho amazu ari karubakwa. Turabona yuko hariho amapikipiki ari karagurwa imiduga ibintu bimeze neza mu hagati mu gihugu. Ku bantu rero kumbure bagya basomye nabo nyene hajya litirikirashinga igiciro iraheze ikaja hagati na hagati kugira nojya umugozi yoroherwe n'umurimyi yarimye yoroherwe. Ico rero turabishima cyane yuko anagesa agize ico imara. Kumbure hari mu gusozera ico kibazo mwo kwibutsa abarimyi ryari anagesa izotangura kugira umwimbo wabo. Nago murakoze cyane nagomba mbone kano kanya kwibutsa abarimyi bimbuye ibigori mu gihugu cyose ko leta itabibagiye yafashe ingingo yuko ibigori bizotangura kugurwa muri uko kwezi nyene itariki 16 biriho tuzotangura. Rero ibigori bavyanekire babigosore babitandukanye. Twasavye yuko ibigori bivyera n'ibigori kumuresa n'umuhondo bitandukanya kugira dushore ibigori bimeze neza bitandukanye bizoshobora guhingurwa neza. Ndabwira yuko ubu hariho abantu bariko abagwiza tunga canka bikora twabo bariko barashinga amahinguro yugusya ibyo bigori kugira dushore ifu imeze neza. Abo barakenera yuko ivyo bigori bitandukanwa imbere ko mu kubigura. Nico gituma twasavye yuko babitandukanye ivyera bije kwavyo ibyo n'umuhondo bije kwavyo kugira ngo byorohe kuzogurishwa.